Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu rino yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagaruka nene kuyagaruka mu gisata ca politike ariko kandi gifise aho gihura n'igisata c'ubutungane. Turaza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye, ndaguhaye kaze rero aho uherereye uri ngaha mu gihugu c'u Burundi, mu manuko, mu buseruko, mu buraruko, mu burengero, hanze bezi igihugu c'u Burundi nko mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini, ku mugabane wa Afrika ndetse no makungu ya kure. Tugiye kugaruka ku vyavugiwe mu rubanza rwo mu muhezo rwa Arengiyome Bunyoni igihe aje akorana ku cacu kugerageza kuganagura umukuru w'igihugu hakoreshejwe umupfumu. Turaza kandi kubabwira ibiri mu ma audio yajanywe imbere y'ubutungane ndetse n'ivy'ipikipiki bivuga ko Bunyoni yarahejeje kugurira uyu umupfumu. Turaza kandi kugaruka ku kungene bamwe bariko baravuga ko uyu woba ari umutego President Evariste Ndayishimiye yoba yarateze Arengiyome Bunyoni kugira ngo azobone uko amwagiriza neza. Ese ibi vyose vyifashe gute? Turaza kubigaruka ko ngo Bunyoni, Arengiyome Bunyoni ngo ndetse n'uwo bita Gahungu baraganire ku mugambi wo kugandagura umukuru w'igihugu bakoresheje witwa Emmanuel Ntikazohera batazira Muhuza w'ibutanganzwa mu ntara ya Ruyigi. Barondeye mu ntango zandamukiza umwaka w'ejo w'2023 ubwo ifatwa rya Bunyoni yari ryegereje. Nkuko vyumvikana mu butumwa bwa audio, uyu yarungikiye Arengiyome Bunyoni, uyu yaremeye ko Emmanuel Ntikazohera ashoboye kwica umukuru w'igihugu akoresheje amangetengete. Yavuze ko ari inkuru ihambaye yo kwizerwa. Arengiyome Bunyoni ngo yoba yarungikiye amahera Emmanuel Ntikazohera, yongera amugura ipikipiki kugira mwumvishe ko yo kwica umukuru w'igihugu. Bumvikanye ko azomurungikira impembo amaze kurangiza igikorwa. Abajijwe ku kijanye n'intumbero kugandagura umukuru w'igihugu akoresheje amangetengete, Arengiyome Bunyoni yemeye ko yaronse ubutumwa buciye mu maudio yarungikiwe n'uwo mutegetsi wundi. Ubutumwa bwavuga ko Emmanuel Ntikazohera ashoboye kwica umukuru w'igihugu. Arengiyome Bunyoni yavuze ko atemeye ayo makuru, ahubwo yahisemwo kuryoshya uyu Emmanuel Ntikazohera kugira amuronke ko umuco ukwiye kuri ivyo bintu vyavugwa. Abumva igifaransa barashobora kwisomera uko parike yavyanditse mu gifaransa, tukabisanga ku rupapuro rw'indwi mu rwandiko rw'impapuro 17 rusigura ivyo parike nkuru y'igihugu yagiriza General Bunyoni na bagenzi we. Ariko hari utubazo twinshi umuntu aheza kibaza, nkuko benshi bagiye barabigaruka ko mbega uwo mupfumu avugwa arabaho koko? Ego cyane arabaho. Emmanuel Ntikazohera batazira Muhuzi aba ku mutumba Musenga, komine Butangazwa wo mu ntara ya Ruyigi. Ababanyi biwe batubwiye ko asanzwe azwi nk'umupfumu avura ingwara zitandukanye. Abandi batubwiye ko afasha abanyororo kuva mu mabohero, ngo agiye kuraba umunyororo akamuha umuti ntandwi ihera uwo muntu adatorotse canke atarekuwe. Uko niko twabibwiye ariko nta kuri kwavyo tuzi. Twabajije ababanyi biwe ko hari umutegetsi abategetsi babona baza kwa Muhuzi. Batwishuye ko muri rya minsi yaciye ivugwamwo ifatwa rya Bunyoni, hakaba ari muri ndamukiza umwaka uheze w'2023 n'ubundi bari bamaze iminsi babona abantu baza gutora Muhuzi ku ipikipiki. Baravuze kandi ko hari abantu bamuguriye telefone igezweho ya Android. Inyuma y'ifatwa rya Bunyoni kandi hari abantu bo mu nzego z'umutekano baje barafata Muhuzi, baramujana mu modoka pick-up acamara igihe kitari gito atazwi irengero. Ivyo navyo turavyemeza kubera ko natwebwe mu ntango za Rusama vyavugwa yarabibajijwe, kuko mu ntango za Rusama vyavugwa ko yanyurujwe n'abacungera President Ndayishimiye. Mu makuru benshi batohoza cyane cyane ku bakurikiranira hafi vya politike y'u Burundi baramenye ko hari ivyo yabajijwe mu iperereza ry'u Burundi, mu nyuma yarasubiriye araboneka abaho ataco yinona. Mu kibano vyaravuzwe ko uyu Emmanuel Ntikazohera ariko akorana na Bunyoni, ariko abantu bari bibaza ko ashaka kumufasha gutoroka ibohero. Ese yama audio parike ivuga arabaho koko? Yego nayo arabaho. Abayafashe barazwi ko yanahanywe kugeza aho ashikira General Bunyoni.
Emmanuel Ntikazohera yafashwe amajwi atabizi n'abantu bamutumiye bamwunguruza bamujana ahantu mw'ihoteli baramubaza imigenderanire afitaniye n'abatwara Uburundi uko yo bigenza kugira ngo yice President Ndayishimiye ivyemezo ko abishoboye ico asaba kugira ngo abikore. Abo nibo ngo uyu Emmanuel Ntikazohera batazira muhuzi yababwiye ko afitaniye imigenderanire n'umukuru w'igihugu ko yahoze kandi avura umuvyeyi wiwe ko yafashije CNDD-FDD ikiri ku rugamba yongera arashinga ibiheko mu ngoro yayo no mu biro vy'umukuru w'igihugu. Muhuzi yarivugiye ivyaha bikomeye cyane bifise ico bipfana n'urupfu rwa President Nkurunziza nabo barabimutumye ku kibazo cyo kwica President Ndayishimiye. Uyu mupfumu Emmanuel Ntikazohera batazira muhuzi yemeje ko yoshobora kumuhenda ko abangamiwe akamuha umuti witwa wo kumukingira ariko ari wo kumwica, akavuga ko ariko yoba yarabikoze no kuri Nkurunziza. Ese General Bunyoni we yoba yarahuriye hehe n'uyu mupfumu? General Bunyoni ntiyigeze ahura n'uyu mupfumu Emmanuel Ntikazohera, ahubwo yahawe izo audio mu ntumbero kumwumvisha ko bishobora guhindura ubutegetsi hakoreshejwe uyu mupfumu. Igihe asambishwa General Bunyoni ntihakanye izo audio, ahubwo yasiguye ko yashaka gutahura neza ivy'ingene uwo mupfumu yoba yarakoreshejwe mu rupfu rwa President Nkurunziza. Ivyo parike ntiyashimye kuvyandika kandi ntiyashimye ko bivugwa ku mugaragaro, ari nayo mpamvu ico caha kiburanishwa mu mwiherero. Ese ipikipiki yo ivugwa Bunyoni yoba yaraguriye umupfumu yoba yarabayeho? Nayo koko yabayeho. Muvyo uyu mupfumu Emmanuel Ntikazohera batazira muhuzi yasavye kugira akore ivyo kwica President Ndayishimiye harimo ico mufasha kwiyunguza be no kumwubakira inzu nziza. Yanavuze ko abandi bari bamuhaye inka zitatu za kijambere zica zirapfa arerekana naho zaba. Muhuzi yavuga ko bakunda kumwemerera vyinshi ariko abashikanye ku butegetsi bakaca bamwibagira. Ni gutyo rero yaguriye ipikipiki yongera yemererwa ko ibikurikira zo bihabwa amaze guheza igikorwa. Igitangaje ipikipiki yaraguzwe ariko ntiyahawe muhuzi nkuko yabimenyesheje mwiperereza. Abayiguze baherutse kumufotora yicaye ko baca bamubwira ko bazoyimurungikira biba bihereye ngaho. None ipikipiki yagiye hehe? Nta nyishu yayo dufise. Bamwe bati ubwo Bunyoni ntiyaguye mu mutego. Ingene mu mwanya muto hadutse amakuru y'umupfumu ashobora kwica umukuru w'igihugu. Ayo makuru agacashikira Bunyoni nawe akavyemera agatanga amahera yo kugura ipikipiki itanatanzwe. Biratangaje. Mu minsi mike yemeye ivyo bintu haci hatunganywa ifatwa ryiwe yongera aragizwe ivyo kwica umukuru w'igihugu akoresheje amangetengete. Ese iperereza ryo baryaramenye gute aya makuru? Ninde yatanze izi audio mwiperereza? Bamwe bakavuga ko ibi bintu bisa nuko kuva mu ntango wari umutego wo kuronka icemezo ko Bunyoni ashaka kwica President Ndayishimiye. Ese kubera iki Bunyoni noneho akurikiranwa wenyene kuri kino caha? Hari abantu benshi bagize urara kugira amenye ivyo mupfumu no mu bijanye no kumugurira pikipiki ivugwa ariko itashitse. Iki cyane mba carabayeho bose abo bose bakigizemwo uruhare bokurikiranwa kubera bose bari bazi ibiriko birakorwa. Uwa mbere Emmanuel Ntikazohera batazira muhuzi yaremeye ko yo kwica President Ndayishimiye, yongera aremera impera yo kubikora. Ni gute pariki ifisa ya makuru yose ariko akaba adakurikiranwa? Ese kubera iki sentare yanse ko muhuzi aza kubazwa kandi Bunyoni yari karasaba ko bamuzana? Hagati ya Bunyoni na muhuzi ninde afise uruhara runini mu mugambi wo kwica President Ndayishimiye hakoreshejwe amangetengete? Icya kabiri, muhuzi yiyemerera ko afise uruhara mu rupfu rwa President Nkurunziza akavuga n'ababitumye. No kubera iki gicana cyo pariki tagitohoje ngo inagihane. Hagati yaho kwiyemerera kuba yarisha umukuru w'igihugu no kwemera ko yo kwica undi mukuru w'igihugu ni ikihe gihambaye? Parike ivuga ko Bunyoni afise uwo bakoranye mu kurondera umupfumu yo kwica umukuru w'igihugu. Hari abatumwe kumurondera bongera bamufata amajwi. Hariho abamuguriye ipikipiki bongera baramufotora ayicaye ko. Hariho kandi abamuguriye telefone ya Android barayimushikiriza. Abo bose bari bazi umugambi wo kwica President Ndayishimiye yakoreshejwe amangetengete. Ese no kubera iki parike abo bose itabakurikiranye?
Hano niho hanyegeje ibanga ry'urubanza rwa General Bunyoni. Birashoboka ko ngo President Ndayishimiye azi neza ko atamugambi wo kumwica wariho, vyose bikaba ari umutego yateguye wo gufata Bunyoni gusa. Nimba ibivugwa mu rubanza vyose ari ukuri, naho hazoba kenewe amatohoza akomeye cyane ku bijanye n'urupfu rwa President Nkurunziza. Abarundi barakeneye umuco kuri bino bintu. Bamwe bakavuga ko inama nshinga amateka na nkenguza amateka bidakwiriye kunuma kuri bino bibazo, cyane cyane kubirabana n'urupfu rw'uyu yahoze atwara igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza, nk'uko vyagiye biravugirwa mu rubanza rw'uyu generali Alengiyome Bunyoni yabaye umushikiranganje wa mbere kuva President Evariste Ndayishimiye ashitse ku butegetsi. Hari inkuru kandi ibabaje. Hari umunyagihugu atabarizwa amaze imyaka 2 apfungiwe mu biro bikuru vy'iperereza i Bujumbura. Uwo munyagihugu yitwa Ntirandekura Innocent, bamutazira cyane Ramadan Karimu. Uyavutse mu mwaka w'1990 ku Gacimbiri Ntonde, umutumba Kibande, komine Cendajuru, mu ntara ya Cankuzo. Se amuvyara yitwa Kazoya Sebastien, nyina amuvyara yitwa Gacoba Dorothée. Uwo munyagihugu atabarizwa na bamwe mu bakozi b'iperereza babona amagorwa ariko abonera mu biro bikuru vy'iperereza kandi badatahura impamvu yapfungirwa imyaka 2. Umunyagihugu Ntirandekura Innocent yashikanwa ku biro bikuru vy'iperereza ku igenekerezo ya 21 kwezi kw'indwi umwaka w'2022 akuwe mu gihugu ca Tanzania. Nta politike arimo kiretse ko yadenderejwe na mugenzi we bapfa amafaranga. Ntirandekura Innocent asanzwe ari mu idini y'Abayisilamu. Nta mashuri menshi afise. Mu buzima bwe yaragize amahirwe yo gusohoka hanze aja mu bihugu vy'Abarabu, ari naho yigiye ibijanye n'idini ry'Abayisilamu. Inyuma yo kuva muri ivyo bihugu vy'Abarabu, Innocent yaje afise umugambi wo gushinga ikigo c'imfuvyi mu ntara ya Cankuzo kuko yari yaronse abazomushigikira. Yarashinze ico kigo c'imfuvyi aho nyene mu ntara ya Cankuzo, ariko kubera atamashuri menshi afise yari yararondeye uwundi mugenzi wiwe yize azomufasha gukurikirana ibikorwa bitandukanye muri ico kigo c'imfuvyi, aranamuhuza na bamwe bafasha. Mu nyuma ngumwe mugenzi we yoba yarashatse kuzunguruka Innocent kugira yigarurire ico kigo, yongere yigarurire ubufasha buhabwa ikigo. Mu nyuma bafashe ico kigo c'imfuvyi ngo bararungitse amafaranga ashika ku 60,000 vy'amadolari. Innocent ntiyigeze amenya ko ayo mafaranga yashitse kuko umwe mugenzi we yari yamaze guhindagura vyinshi muri ico kigo. Umwe mugenzi we ngo baraciye atangura kugomba kugandagura Ntirandekura Innocent. Kumva z'umutekano, Innocent aciye ava mu Burundi acaja mu gihugu ca Tanzania mu gisagara ca Dar es Salaam. Ntirandekura Innocent amaze gushika muri Tanzania yararondeye bamwe bafashe ikigo c'imfuvyi, arababwira ivyamushikiye. Baba baraciye bahagarika ivyo kurungika amafaranga muri ico kigo. Nta makuru dufise uwo mugenzi wa Innocent ngo yagumye arondeza aho Innocent ari. Kwigenekerezo ya 21 kwezi kw'indwi umwaka w'2022 niho Ntirandekura Innocent yafatwa n'igipolisi ca Tanzania mu gisagara ca Dar es Salaam, bamwagiriza ko akorana n'imirwi y'iterabwoba. Ubwo nyene Innocent yaciye atwarwa mu biro vy'userukira Burundi mu gihugu ca Tanzania. Ico gihe userukira Burundi muri Tanzania yari Gervais Abayeho. Uno munsi akaba ari umushikiranganje mu vyo ajejwe harimwo Afrika y'ubuseruko. Ntirandekura Innocent agishikanwa aho mu nyubako y'ubuserukizi bw'u Burundi muri Tanzania, Ambasaderi Gervais Abayeho ngo yamusavye amafaranga ashika 10,000 vy'amadolari kugira biherere muri Tanzania atiriwe arashikanwa mu Burundi. Innocent arasigura Ambasaderi ko ata amafaranga yoma kuko atana kimwe yiyagiriza. Innocent kandi yarasigura Ambasaderi ko wamufashije ari uwo bafitaniye amatati agomba kumugira nabi kuko atinya ko azogaruka akamubaza ubutunzi bw'ikigo c'imfuvyi yatanguje. Amaze kwanka gutanga ayo mafaranga, Ambasaderi Gervais Abayeho yaciye arongeka Innocent mu Burundi. Kuri iryo genekerezo ya 21 kwezi kw'indwi, Innocent yaciye azanwa n'abapolisi ba Tanzania bamushikana ku mupaka wa Mabanda mu ntara ya Makamba. Abapolisi ba Tanzania bahahuriye n'utwara iperereza muri yo ntara ya Makamba aca yakira Ntirandekura Innocent. Uwo munsi nyene yaciye amanukanwa ku biro bikuru vy'iperereza i Bujumbura. Yabajijwe n'ibijanye n'imirwi y'iterabwoba abakorana. Amasoko yacu mu iperereza ari mu bamutabariza
uwo munyagihugu Ntirande Kurinosa babajwe nuko amaze imyaka 2 aho ku cicaro gikuru c'iperereza mu buzima bubi cane ngo aronze biteye ubwoba bagira bati ababishoboye ni mu mutabarizo umunyagihugu apfume arengutswa imbere y'ubutungane. Gaberera amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo tucikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza kandi aho baherereye hose kugira ngo nabo baje bashikirwa navyo. Numpuza TV Imana iba hezagire.